Yesu ashimwe. Ubwa mbere ico tubifuriza murakagwira kandi murakaba umufyefyeti. Umufyefyeti ni ikintu ciza. Shalom shalom, turabaramukije mu izina rya Yesu. Nahoze nibaza umunsi izuba ryozima ku murango ari nka saa sita rikazima gikubikubi rikadutera surprise. Ivyo bintu sinarinzi ko vyoshika, nubwo amaso atarabibona ubwenge bwarabibonye, umutima waravyumvise. Ayo namwe mu majambo yakoreshejwe n'uwo twaganiriye aza tubwira ibijanye n'urupfu rwa Pasteur Benjamin Ndayisaba. Uwo tuvuze yitavye Imana ku munsi wa Noel, igenekerezo ryari rya 25 Kigarama umwaka w'2024, ubwo yarahejeje kwigisha ijambo ry'Imana, ahejeje gutanga inyigisho yiwe ya Noel, asezeye ishengero mu mutekano ntangere. Inyuma yaho inkuriza gusamirana ivuga ko arangije urugendo rw'uyogo muri ubu buzima. Umwe wese aho yarari yakiriye iyo nkuru ntiyatahura ibibaye. Buri twese aho twabaye nk'abaguye mu mazi. Ivyiyumviro vyabaye vyinshi muri buri muntu, ariko twibaza duti none ivyo bibaye bigenze gute? Pasteur André Buhwibiri aratubwira ingene ivy'urupfu rwiwe rwagenze. Wari umunsi mukuru wa Noel. Yego. Hanyuma kuva saa 11:30 zo mu gitondo, Pastor Ndayisaba Benjamin niwe yatanguye kuza kwigisha umugwi w'abasenzi bitwa Twibature. Hanyuma rero arabigisha ijambo ry'Imana, aranabifuriza umunsi mukuru mwiza wa Noel. Ahejeje 6h30 acagenda kuja mu mugwi w'abana bo mu gitondo bita Sunday School. Arabigisha, amahejeje arabasengera kandi abifuriza n'umunsi mukuru mwiza wa Noel. Arangije araza, hanyuma rero mu miga makuru niwe yigishije ishengero. Hanyuma rero yigishije ishengero, yagishije neza, amajambo akomeye na jewe naratangaye kuko yari afise umuriro mwinshi cane, yavuga amajambo akomeye ndetse amwe ngira ngo murashobora no nimwe abakwikiranye nk'inyigisho ziwe arashobora kuyumva kuko yari amajambo ameze nko gusezera. Hanyuma rero yagiye kwigisha rero byose arangije, hanyuma arasezera ishengero, aragifuriza umunsi mukuru mwiza wa Noel. Anarabwira n'ishengero yuko kuva ku bukeye azoba yatumwe mu bwiriza aho azobera uruhimbi. Avuga yuko misiyoni yamutumye none bazosigarana ibikorwa by'Imana bigenda neza, nawe yagiye bazomusengera bizogume bigenda neza. Hanyuma ararangije rero ari no gusengera ishengero no kurisezera, rero yaciye haguruka umuvuga butumwa afata isakoshi yiwe, aramukurikira baraduga bagera mu cumba. Hanyuma aravuga ati je numva ndushe gatoya, none mondeka nkaruhuka. Hanyuma rero umuvuga butumwa yaciye mureka araruhuka gatoya. Agarutse hamatwe twari tumurindiriye, je nkiri mu rusengero. Amaze akanya ndabaza nti none pastor n'ubwa ntarabyuka, ambwira ati reka nze kumuraba ko ingena ameze. Acara rero aragenda aradodora, yumva nta nijwi rimwumva. Hanyuma rero adodoye yabonye nta jwi rimwishura, acaragura karambwira ati pastor n'ubu arasinziriye, sinzi ingene bimeze, nadodoye ntiyanyishuye. Acambwira ati wewe rero ko mukorana ngo ugende udodore nawe wumve ko kwishura. Nca ndagenda naye ndadodora wapi, ndadodora wapi. Hanyuma rero byanse haca haza rero ubundi muvuga butumwa acazana intebe y'inyegamo, acari hagarika imbere y'umuryango, acari arurira hejuru y'iyo ntebe, amararaba mu cumba kuko ico cumba ku muryango hejuru hari ikiyo, ariko araraba gutya, acarongera aramanuka, acarambwira ati pastor wewe nuduge kuri iyi ntebe urabe ingene bimeze, ati kuko jewe ndaco no kubwira. Naciye nurira kuri iyo ntebe ndaraba, ndavye rero mbona pastor ingene ari ku gitanda, bica
bintera amakenga yego rero ndavuga nti ndongera ndadodora wapi hanyuma ndambwira umwe mu bakozi b'Imana umwe mu bavugwa butumwa kizana icuma tumena urugi turabe ngene bimeze acirazana icuma aramena urugi aseririra ameneka nca ndinjira mu cumba ngiye kwinjira mu cumba ndamukora ko numva arakanye hanyuma n'abandi bakozi b'Imana bari nyuma yanje mugabo ko yaryamye ku gitanda yaryamye agororotse neza umutwe uraba hejuru nukura ameze neza twaribare none byagenze gute tubonye ndakakaza tuvuga ati tumutware muri urgence naho dufata imodoka tumutwara kuri mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge amadushitseyo barapima baravuga bati umukozi w'Imana yararangije ni nta bundi buryo mwoshoye gukoresha toya nta bundi buryo yararangije kuko byose batubye bati byarangiye twumvise gutyo ruca tugwa mu gahundwe tuvuga tuti kumva aho twagenda kumuraba yari yarangije byadutangaza twese gushika n'uno munsi nukuri twagumanye gutangara ko niko byagenze none impfu nk'izo ziramenyerewe canke vyo bari bishasha Dr Pierre Nsengiyumva umukardiologue guca mwumva ko yanonose ivy'ingwara z'imitima aragira ica bitubwirako iyo umuntu ariko arakora hari ingwara bitwa ngendanwa ashobora kuba afise izo cyitwa za hypertension arterielle canke ivumbwa ry'umurindi w'amaraso n'ibindi mu gihe atisuzumishije mu gihe tension itari bien contrôlée mu gihe hatabaye gusuzumwa kwiyo ngwara yiwe ngendanwa nka hypertension cyane harashobora kuba donc impanuka asanga umutima urahagaze cyangwa ugasanga agize AVC cyangwa ugasanga agize uguhuma ntabone n'ibintu nka bene ivyo aha rero tugahamagira abantu kenshi kwisuzumisha kuraba kwegera abaganga babinonosoye abo bita aba specialist cyane muganga w'umutima n'ubundi bakaraba ko tension yabo imeze neza bakaraba ko atadiabete bafise bakaraba ko n'ibindi bipimo bijanye n'umutima byo bimeze neza ahashase kuvuga nk'igipimo kiraba ukuntu umutima utera ico bita electrocardiogram ko atakibazo ifise n'ibindi nka ecography cardiaque uko umuntu akamenya nyene akamenya amagara ukuntu ameze ni naho no kwikingira tuzindi ngwara hama abaganga bakamuhanura bakamuha impanuro zihagije ishirahamwe American Heart Association naryo rivuga riti umutima w'umuntu urashobora guhagarara ahari hose kandi bikaba giturumbuka yaba ari kuri plage yaba ari kunezerwa canke yaba babaye ibihe vyose umuntu ashobora guhagarara umutima wiwe navyo vyitwa gupfa ariko rikongera rikavuga riti iyo umuntu ashikiwe n'ikintu nk'ico hafi yiwe hari umuntu afise inyigisho yize z'ubutabazi bw'ibanze arashobora kumufasha umutima wiwe ugasubira ugatera mu gihe utaruhagaze ikiringo kirekire none nyakwigendera hari ingwara yoba yarasanzwe afise agendana dukurikiranye imwe mu nyigisho yashikirije aho yari yatumwe n'inama mu gishingano wenyene yaravuga ko hari igihe yigeze kuba kurikirana ivy'umutima wiwe n'abagwayi azobatwara mugabo bumvira narababariye ati naho rangenda kuraba umudogitere andabira hypertension renova yamanutse agashambira ati waranyoye amazi gose kandi warariye ibitagira umunyu kandi hano harambara ati nyama ntuzurage inkekera zitatu ukajya imwe niho uba wumvira hama rero ngiye akaya gacanshimira hama rero agashambara ati sengera rero wigiye hari naho yaho rambara tuzoza uragira insogo nyinshi ngashashika nkazirima muhira ngashanja ndarya aho abadogiteri ni beza haleluya haleluya mu Kirundi baravuga ko iyo umuntu yimirije kwitaba Imana abimenya iyo abaye ari ukuze akagira n'ivyo akoze nk'ivyo yokwita kuraga we hari ikimenyetso nk'ico yigeze kiboneka kuri we Andre Buhwibiri pasteur wa kabiri kuri we nawe yagize ati yaguma mpamagara tukagira inama tugapanga ibintu
hanyuma nkamubaza ntone ko ngumpamara ngo tupange ibintu hari programme special hari atoyani kugira ngo ikiducozo gipange kigende neza. Uretse ivyo dushikirizwa na Pasteur André Buhwibiri, nyakwigendera ubwiwe Pasteur Benjamin Ndayisaba mu nyigisho yaragize imisi ashikiriza, vyarumvikana ko hari ijambo riguma rigaruka. Ijambo kenshi kuri we ryagaruka ryagira riti ndamureretse. Natwe turafise amasezerano, duca tumenya ko dufise amasezerano uyu Yesu yadusezeraniye. Ayo masezerano turayarindiriye. tuvuge tuti amen. Ukatugira Noheli, ukatugira umunsi mukuru, twebwe tuwugira turindiriye amasezerano yadusezeraniye. Nderetse uwo mwami wanje uwo twasezeranye, nderetse uwo mwami wanje uwo twahanye impeta, ndamukumbuye. Tugorore ibiganza byacu Imana. Isi nukudushamaza gusa, isi nukudutesha agaciro gusa, isi ntigushamaze, isi ntigutesha agaciro. Oyaye turi n'agaciro, isi ntigutesha agaciro. Oyaye turi n'agaciro, isi ntigushamaze, isi nugushamaza abantu gusa. Nderetse uwo mwami wa, nderetse uwo mwami wa. Reka kunsamaza hari ico nirerekeye. Haleluya. None urupfu rwiwe rwakiriwe gute? Abavyumvise bavyakiriye bate? Urupfu rw'umubwiriza wacu nukuri kuri jewe rwarambabaje cyane, kuko nka jewe byarabaye ariyo nkiva ku rusengero shitse muhira cyasanga message muri telefone ko umubwiriza yagiye. Byarambabaje cyane kuko ntivyari bisiguritse, kubera uwo munsi nyene ariho yari yigishije, uko yari yigishije n'inyigisho turahezagirwa. Ariko rero asanga ari Imana yabikunze, yamukunze kuturusha. Byaduciye umutima, turababara cyane kuko twari twamanya tugiye amajambo y'Imana, yongera naduhanura atwigisha yuko twoguma imbere y'Imana. Intahe yiwe inyuma yo guca ahantu henshi hatandukanye ni intahe nziza. N'umuntu kuva atangura gukora arinze ashengera atagira dosiye nimwe ngaha mu gitabo ca misiyoni. Nimwe nta dosiye nimwe afise aha. Kuva hirya y'ejo nagumye ndaba kuvepfo ndaduga kuva baye umuvuga butumwa kugeza izuba, narabuze nabo nasubiriye ntaco bamwanditse ko kibi. Haraho umuntu aba mu rugamba karukomerekeramwo ntapfe mugaba akagenda ahinyiza ari mu rugamba. Hari n'abandi barupfiramwo, ivyo ntimubizi. Hari n'abandi bavuga ngo pfa kurekeraho turorera imisi yiwe, yarapfuye kera hagaze. Ariko uyu mukozi w'Imana dosiye yiwe mu bitabo vy'abarongozi biwe yari vierge. Imana rero ishimwe cyane. Bamwe mu bagendanye nawe, bamwe mu baherewe ibango rimwe, nabo bagize ico bashikiriza kubwiwe. Dukurikirane Pasteur Boaz arongoye akarere ka Bubanza na Cibitoke. Pasteur Ndayisaba Benjamin, jewe twatanguye kumenyana mu mwaka wa 80 mu gihumbi kimwe amajana 980, ariko imbere yaho mu myaka 2 twarabonana gusa mugabo tutazinanye muri vyinshi. Ico rero noshobora kuvuga narinda muziko kuva muri iyo myaka y'igihumbi kimwe amajana 980 naramubona ari mu bubwiriza bw'imurambi ahantu ku muyaga, nanje nari ahantu bita ku Magara.
muga tukagira igikorane tukagikorera hamwe ahantu bita imurambi. Kuva icyo gihe rero nagenda mubona nk'umukozi w'Imana, kuva igihe yasengerwa nanje nkaja mu bikorwa, nabona yuko ari umuntu w'umwizigirwa. Muri iyo myaka yose rero twarabana hamwe tukaganira, tukavugana iby'ibikorwa by'Imana n'ingene bimeze. Icyo novuga kuri we mu by'ukuri yari umuntu yitaho ibikorwa by'Imana, kandi yari umuntu akunda cyane gose kuba hafi y'ishengero ry'Imana. Pasiteri Augustin nawe yagize icyo ashikiriza kubwiwe. Pasiteri Benjamin ndamuzi kuva mu mwaka w'1982. Aho niho jewe natanguye kumumenya neza, kuko jewe ico gihe nari umuririmbyi, hama nawe yari umuvugabutumwa. Abavugabutumwa bacu bari baturogoye mu bubwiriza bwa Murambi na Muyaga. Hanyuma rero uko ndamuzi Benjamin, ndamuzi nk'umukozi mwiza. Mu by'ukuri nuko ari igikorwa c'Imana no kuja mu ijuru, nari kuvuga yuko duhomvye umukozi, ariko umukozi yagondotse ntituba duhomvye, agiye mu nzira nziza baruhutse. Benjamin umukozi wacu yadukoreye nka twebwe nk'abakristo b'ico gihe, hama mu nyuma turakorana. Benjamin ndamubona ansanze aha ku misiyoni ya Bujumbura, nanje namaze kumuvuga butumwa mu mwaka w'1989. Ico gihe niho mu mpera zawo niho yaba umuzezwa shengero, naraha nyene nari muvuga butumwa hanyene ku Ntahangwa. Urumva rero ndamuzi cyane iyo myaka yose, murumva ko ari imyaka itari mike tugendana. Sinibe byonyine gusa, twarigeze no guca tukatuba mu gisagara kimwe, turabana mu gisagara cyo aha muri Rumonge Magara. Ari umukozi w'Imana, umuntu mwiza cyane, afise imibano myiza. Hanyuma mu nyuma araza kurira mu Kinama, nanje nkaba ndi mu Kamenge. Murumva yuko twamana, twakorera hamwe, twarafashanya ibikorwa byinshi cyane, kuko nkande uko yari yarantanze mu gikorwa, yari umuhanuzi wanje kandi mwiza cyane. Yampanura neza nyene nkuko nyene ankurira mu gikorwa. Hanyuma mu by'ukuri ko atasha amahoro gusa byaratunezereye, kuko agiye amahoro, atwe bagiye baragwana. Nico ndamuzi ko Pasiteri Benjamin. Pasiteri Andre Buhwibiri uwahora akorana nawe ibikorwa, nawe aramushingira intahe. By'ukuri twarakoranye, kandi yari umuntu w'urutonde rwiza, kandi yari umuntu akerebutse, nta kantu na kimwe yarekera iruhande ngo kagenda ipembe. Oya, ibintu byose yabikora neza kandi bikagenda neza. Kandi nahora ndamubona kweri, ndamubona ko ari umukozi w'umwizigirwa w'umwete akomeye cyane. Nive ndamuzi ko none Imana imwake mu bwami bwayo. Umutambukanyi wiwe nawe ubwiwe aremeza ko intahe yiwe ari nziza. Yesu ashimwe. Ntanguye kunezererwa igikorwa Imana yakoze, kandi mvuga nti ni ciza cyane. Mu bibereye novuga nshima Imana. Jewe nk'uwaje asozera mu buryo bw'umubiri, amufasha mu buryo bw'umubiri mu bikorwa byo gufashanya abana kubarera. Mu ntango kugira ngo nshime Imana, nezerwa nuko agiye neza. Imbere yanje yari umunyamahoro. Nico mvuze nti Imana imwakire mu bikorwa twakoranye. Ni umunyamahoro kandi ashishikare Imana kumwakira anezerewe. Nanje nshimiye Imana gutyo, munezererwe, muhimbarwe. Ndashima ko Imana imwakiriye mu bushobozi bwayo. Amen. Umuntu nk'uyo yagiye acantu henshi hatandukanye, yigishije inyigisho nyinshi, na cyane cyane ko yari amaze igihe kirekire mu gikorwa cy'Imana. Inyigisho ziwe hari icyo abantu bazisigaranye ko, none abantu basigaranye iki? Ndafise akajambo kamwe nashoboye gusigarana muri byinshi twavuganye. Jewe ubwanje n'akajambo kavuga ngo
imitima irazimvye gusumvya amahera. Imitima irazimvye gusumvya amahera. Iryo jambo twarivuganye arimbwira twebwe ubwacu muri ekipe turushe uburyo bwatubanye ikibazo twabuze ingene tubandanya kubashikiriza ibiganiro. Mugabo tumwegereye turamuganiriza, turamubwira ko tugomba kubireka, atubwira ngo ico gikorwa ntimugihagarike kubera ko gifise abantu kiriko kirafasha. Waca banza kutubwira intahe z'abamutelefona niki dusubizwamwe inguvu, hanyuma tubwira ngo ayo mafaranga mubuze banza muyarondere kubera ko imitima irazimvye gusumba amahera. Ubwo rero ko je ndagasigaranye igikorwa kigore canke kigire gute, nzigamye akajambo kavuga ngo imitima irazimvye gusumba amafaranga. Abandi bantu batandukanye bagize ico batubwira kuri we, baratubwira ico basigaranye mu nyigisho ziyo. Izi ibintu byinshi kuri ako kajambo kitwa ivyamwa, kuko yatubwiye yuko umugore umugura ivyamwa asa neza, amererwa neza. Ico onye nagifashe mu mutwe ndagishira mu mutima, kuko ngerageze kuciga ko nakize ko ibintu byinshi cyane byerekeye mu bintu by'urugo. Ndibuka ijambo yahereje ko gusoma kuri uwo munsi wa Noel, ijambo riri muri Zaburi ya 2 ku murongo wa 12 rivuga ngo mugumbire ujya mwana ntarake, ngo kuko ngo uburake bwo guhava buziriringa mugahonera mu bugaragwa. Iryo rero ryarangumyemo kuko twabona haho mega tuko twibuka Yesu Kristo ko yavutse, mugaravuga ati ubundi bwo n'umwami rero mumugumbire ntarake ngo muhave muhonera mu bugaragwa. Rero jewe nkicumva iyo nkuru gusa ryaciye gimaraka mu mutima wanje, iryo rindimwe yuko ngomba kuguma kuri Yesu kugira ngo uburake bwe ntibuziriringe, nanje ngo nze ngwe mu nzira kandi we yarashitse amahoro, nanje nifuza kuzoshika amahoro. None akajambo kwishingiro ryo mu Kinama ribuza umuvyeyi ko barakaye. Ikintu twovuga ku bijanye n'ico twobwira abantu bariko baratwumviriza, mu by'ukuri ikintu kimwe tuzi nuko hano ku isi si wacu. Ni ngombwa umuntu arakora ibikorwa by'Imana mugahagera igihe akarangiza ibikorwa vyiwe ariko arakora. Ico twagomba rero tuvuge mu by'ukuri abantu nibareme, abari bamuzi nibareme bahumure. Icya kabiri nico twobwira ishengero yararongoye nibahumure bareme umukozi w'Imana uko twari tumuzi, turazi neza ko yari umukozi w'Imana yitaho ivy'Imana kandi yitaho ishengero ry'Imana kandi yitaho n'ishengero yararongoye. Ico no hanura rero nk'ishengero yakorera nuko ahanini bo kwipfuza kuzokongera kumubona kugira ngo rero bamubone nuko batunganije imitima kandi tugano yuko muri bo hatuba mu injyane ngo hagire baja gusubiranamwo bibaza ngo byagenze uko nta muntu apfa Imana itamurekuye. Mu kurangiza kino kiganiro reka natwe tumwifurize gukomeza agira uburuhukiro bwiza, maze abasigaye dukurikize zimwe mu mpanuro yagiye araduha kandi dukomeze ivyizigiro ko tuzomubona. Imana ibahezagire. Turababaye cyane uri umuvyeyi yemwe si ikintu cyoroshe, ariko nituinura imigambi yawe Mana, turemeshe Mana, turemeshe isengero. Turababaye ariko niduhindura imigambi yawe Mana, turemeshe Mana, turemeshe. Bibaza yuko bafashe Imana muriko murashishikara, arangije urugendo rwiwe amahoro, aratashe natwe ntituzibagire ibikorwa byiza. Pastori wacu aratashe
ubu naho twagomba dusabe umutambukanyi wiwe aratashe umuryango wo hafi abamubona bitangana imbere ku ntebe zimwe abari basuka hano babe bene umwanya wo kujana iruhukire mu mahoro iruhukire muvyeyi iruhukire mu mahoro iruhukire muvyeyi pasitori wacu iruhukire mu mahoro iruhukire muvyeyi mukozi w'Imana iruhukire mu mahoro iruhukire muvyeyi aratashe ararangije urugendo rwiwe pasitori wacu aratashe natwe ntituzibagire ibikorwa byiza umukozi w'Imana aratashe ararangije urugendo rwiwe amahoro aratashe natwe ntituzibagire ibikorwa byiza yadukoreye natwe ntituzibagire ibikorwa byiza yadukoreye zamanuro ziwe ntituzibagire ibikorwa byiza yadukoreye warukundo rwiwe ntituzibagire ibikorwa byiza yadukoreye Ulikuwa baraka kwetu, ulikuwa furaha ya wengi, kile kicheko chako tutakikumbuka daima, japokuwa moyoni tuna huzuni, ila mbinguni sherehe tu. Biharusi wa Bwana, heye impanuro zawe inyigisho zawe ntituzavyibagira, watubereye umugisha mu bihe twamaranye. intwari ntisiramba, ntituzibagira ico wari kuri twe. Twiyubare natwe dusigaye muri iyi si, ntidusamazwe n'ivy'iyi si bidutesha agaciro. Nuko hahigwa abapfira n'umwami Yesu, baruhuke ubutame kuko ibikorwa vyabo bijana nabo. Ariko Imana yagukunze wirukire, ariko Imana yagukunze, Yesu umurisha ujue kurema mu mitima yacu. Yesu umuriza imitima y'ababyeyi bacu,
imitima ya benshi irababaye mana we mana we numva ijwi rivuye mu ijuru rimbwira riti kandi guhereye none ko hahirwa abapfa bapfira mu mwami kandi